Nyaboho Martin Blaise Abamuzi bavuga ko yamye arangwa n'amacakubiri y'intara be n'ay'ubwoko bidasanzwe. Ayo macakubiri akaba yagiye kwiserura binyomoje inyuma y'umwaka wa 2010. Akarorero nako mu mwaka wa 2012 aho mu nama yari kihuza abatwara amasesi n'amasepi mu ntara ziri mu bumanuko bw'igihugu, inama yari kibera mu ntara ya Makamba. Ico gihe 𝐻'uwihebeyimana akongera akanabicegera c'urongoye sepi Makamba yasenze isengesho ryatangaje abari aho bose. Atagucisha uruhande, Nyaboho yasavye Imana gufuta kw'ikarata y'u Burundi intara ya Bururi n'amakomine yayo yose agahabwa amazina mashasha. Atanindwi zibiri zirahera, umushikiranganje Nduwimana Edouard yararongoye intwaro yo hagati mu gihugu. Ico gihe yaritavye inama nshingamateka yishiriye integuro y'ingene intara ya Bururi yomanyurwamwo kabiri hakavuka intara yigenga ya Rumonge. Ico cifuzo kikaba cavuye kija mu ngiro muri ntwarane 2015. Muri uyo mwaka nyene mu kwamamaza umugambwe CNDD-FDD n'abawurongoye yiva inyuma na cane ko yari amaze kubona ko yumvigwa cane. Nyaboho Martin niwe yakoreshejwe cane mu kumvisha abatereka ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Nkurunziza ko bariko baja mu vyo batazi mu kugumuka. Aho yaca hose yagenda arigisha ko ihonyangwa y'ibwirizwa shingiro ari icitwazo c'abatutsi baterekwa intwaro z'abahutu. Muri uwo mwaka nyene niho yagenwa ngo arongore umurwi sepi ujerwa amatora mu ntara ya Makamba. Amakuru ava i Makamba amenyesha ko igihe yamaze atwara iyo sepi ata muntu n'umwe yigeze yemerera kuja mu bahagarariye amatora atari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD, kandi naho nyene ava mu bwoko bw'abahutu gusa. Ubwo bwira n'umwete yakoresha mu gukorera umugambwe CNDD-FDD vyatumye bamugomwa kuva muri 2016 ngo bari wazaraja mu manama be n'ibiganiro bitandukanye aherekeje izindi ntumwa za leta. Aho hose yagenda avuga ko ata abantu bariko baricwa mu Burundi nk'uko bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse yaranemanze ko ivyegeranyo bitangwa n'abahinga bajegwa gateka kazira muntu ari binyoma gusa. Mu bijanye n'uburongozi bw'ishengero Anglikani arongoye, Musenyeri Nyaboho Martin Blaise azwi nk'umuntu adahanurwa kandi aterekwa abamunegura. Bamwe mu banywanyi b'ishengero Anglikani ry'Imakamba baganiriye na RPA bakaba mbere bavuga ko hari n'abayoboke batari bake bagandaguwe bazira kwerekana ibitagenda muri iryo shengero, imiryango yabo ikaba gushika ubitigeze itunganirizwa kuko abo yo kwitwaye ko aribo bakoresha uyo mwongere.